baronkico ife rashobora abantu bakumva umvuga shemsheni bose nashobora kumuri taura byavuye ife babwira ahantu byavuye iyo ni inkuru imaze imyaka itari mike ndisiruka abantu bari bageme kandi babaye muri iyo nkuru nabo ntibayibuka bigeze gutumirwa ahantu kandi aho ziniho yari yego umuntu rero mu kubahamagara redemption voice caramugoye kuvuga ozi yaciye avuga gute Shemshon voice like at the Shemshon voice acha mbona machava ngo badems voice twita badems watangurije igikorwa muri mwebwe ni wazogisoze kugisozera kwiwe ntitumushiraho kalendere y'igihe azogisoze niwe amenya ryari gitegereza kuzoherera simvuze ngo redemption muzogwa muyibona uko ariko aba bantu tuzinaye mu vyiza vyinshi tuzinaye mu bibi vyinshi uyu je twaratanguranye ishuri dutangura twene twize maternelle biga twari kubikura nayo twize vraiment twize gardien nabwo n'ubuntu kameme ico gihe kuri poroto redemption chapitre imwe twibutsa twugururiye nayo ndi delege muri gardien delege yarabangamira yakubita nazubiriye vyahere yari delege gardien reka ndabatera inkuru vyahere ivyo nkuru nigenewe muga vyahereye haje ari delege kandi yarakubita abakobwa gose yarabakubita navye nari delege muri vyahereye aho sinasubiye kuba delege urumva delege wayimana yari yabibonye ariko tugeramira gose ivereke ivyo afashe yari ikuye inkoni vraiment agakubita abandi banyeshuri no sinari delege ndabaramukije cyane ndabahaye myiyo cyangwa mwaramutse abakunzi ba Siren Vibes badukurikirana bose kuri Instagram kuri Facebook kuri YouTube j'espère ko mumeze neza aho muri abatameze neza mwihangane ariko kandi musenge kuko amasengesho afasha byinshi Jenny Ozirakoze ku batanje baravyice n'ubwa cyangwa ku bambonye ubwa mbere hama kabaje ngira nkore kino kiganiro ngira nkore n'abantu b'abakozi b'Imana cyane bakomeye murabazi mubazi kuva kera cyane maybe ko mushaka kumva bakora avuga gake bw'amajuge yabo ndazi mumva kenshi ndi kumwe na redemption voice nagira ngo redemption voice ni redemption voice murabazi mu ndirimbo nyinshi cyane baje gusohora album mwaka uheze itwa nashimwe ariko reka ndabakire kwazi simave ndondogoro mega no y'abanyarwanda entre ndi kumwe na manager kuba no shoki batsi umuntu nike batumubonye tugamubone ariko kuba atari babica kuba ataravye twabarageze confort twese imisi heze niwe yayimeje niko niko bavuga yitwa Yves ayo ni bigabo aya ni David abandi batubwira ahantu bari kora kumura twari benshi mugeze muri 8 muri wit 7 nabonye umuntu mushasha ego amashasha ndabongera ko hari nabagiye reka ndabakira kamere kuri manager makuru ya amakuru cyane sawa nawe umuntu mu manager ifimeze neza sawa cyane namwe muraho ni sawa urivuga hanyuma bigabo karibu cyane merci beaucoup ndabashimiye kubona mwatwibutse mukadutumira manager mbona mutera imbere ibyo ndabikaribu urakoze cyane nibuka kiganjana focus ku twasiragozo gato gikora avyibuka munsi y'ibiti ibintu bitugwa kwa mpasi twatanzira amahera Imana igira neza mugisha ahantu Imana goza kandi mutari yasiragozo gato kuko gukora imisi none gauzi uramaze gufata uwo mwanya ugashinga iyo ntahe hari ntahe zitabazikeneye kuvuga hari ntahe zitabazikeneye kuvuga ntahe ziri mwiso nyinshi urazi guhagara ahantu isaha yose uriko urasaba dushaka gukora ni emission en plus ni emission abantu bakubwiye ko zibimana mutomare dukora ikiganiro bakanga cyane atari ivo we banza wivugire kugira abantu batari bwakumenye bakumenye cyo ndamunzi basha ndamunzi vraiment mbwa ntisimwese munzi gute munzi gute bari ngene ko ndayivuga n'ibyo urakoze je nitwa Yves Ishimwe nkaba nsanzwe mfasha mu buzima bwa minsi yose itunganya ry'ibikorwa mu mugwi redemption voice nkaba nubatse nkaba mfise n'umupapa w'umwana umwe
aho ufite n'umupapa w'umwana umwe oya nkaba ndi umupapa w'umwana umwe oya ndi umupapa w'umwana umwe uwo n'umupapa w'umwana bangahe jewe muri kazoza oya mugabo nawe nyene n'umupapa wiga urahari mugabo mugabo ntuzi igihari mugabo urazi igihari yego okay oya ba entretabo bameze neza ngaha donc abona isaje ntara nta naho ndagiye we n'igihari muzobimenyeshwa iyo ni inyishu nabonye nawe wagiye uratanga kenshi ngo muzobimenyesha hari ibintu biba bikeneye ko umuntu amenya hageze canke vy'abana none warabivutse ivyo vyiki oya ivyo abantu babibona hageze wowe warabivutse oya yo baramatangazo iyo hageze ibintu bisha amatangazo nkunda okay redemption boys okay agenda babaza ikibazo batarabazagira kenshi abantu babaza nk'abaririmbyi gira kuva kera na even n'umuririmbyi entretant ko batabizi no muririmbyi jera abaye umurongozi wanje ko abantu bashaka kumenya twabinyanye aha ndamuzi abaye umurongozi wanje kera nkiririmba nkiri muto ibintu bikigendeka bitarabana n'ubu ngira nawe biraje sinakwifurije kunyumva ubwo naje ngasi mva nganda gusubije mu gikorwa ukabishobora vraiment ubona byose abakotuzana ibi moteri bikwega kugira usubireyo nakubwiye ukabishobora zarongitswe n'Imana kandi ndumvira Imana nayiradukoresha cyane okay nshaka kubabaza d'abord wanze mutubwira abandi abantu bari ko harabagiye hanze hamwisha yaragiye president hari bawe abataje byagenze gute nta umukobwa wanyu mu bise w'ikinege nawe nyine ko atahari kugira abantu dutangure emission babaze gusobanukirwa impamvu muri ngamwe batatu gusa Eric ari Canada na madame wiwe Mani ishimwe kuri ivyo na Ivan ni Mani ishimwe na Ivan ni ari na madame wiwe ibintu bimeze neza Raoul ari Swede na madame wiwe baheruka kuronka ikibondo félicitations Raoul na madame na madame ama Zakari ari imakamba ku kazi na madame wenyine ikivyazoza bitubwira Bernice nawe yafatiriwe n'amashure Hervé nawe ari mu kazi ari mu kazi afite akazi kenshi hari uwo batababwiye ariko Ludovic nawe yafatiriwe Ludovic kawaida araboneka muguno munsi yafatiriwe nico gituma yaramwibagiye niwe mushasha yamari president umwe mushasha ari afisijwe giza guca je nari nifuje no mugoko ko ibahari kugira tumumenye na wene ende mukobwa oya abo mushasha Ludovic none uratwirukanye tuzogaruka okay tuzogaruka baranzibije shaka ukuntu mama we stop okay anibaza ko abantu bashaka gutahura ahantu bari bimwe mu bintu by'ubuzima mubayemwo nka groupe mwusanga yafatiriwe nga canke yafatiriwe nga mwakora ikiri mwabonetse ntawe urazi ntawe amabanga yawe ndayavuge oya nibaza yuko ngatsoyifatira ikindi gihe zoyifatira ikindi gihe ivyo bivuge zoza bikiganiro kiri hapa ushaka mvuga iki akazi ka ukora ntarakavuga je nsanzwe nikorera utwanje hama nkaba nsanzwe ndi umwigisha muri kaminuza nsanzwe ndi umwigisha yego ibintu bikomeye cyane bizogira ntabivuze ndi umwigisha kazi kameze yose abanyeshuri barakora imisoro bavuga ati yera professeur aranse no kubivuga ndagutera inkuru Yves arigisha madame wanje ama Yves kuri mariage ni pare wanje umva yarafise examen ya courrier akaguma ambwira ngo ne nkubageze ku gipapuro cyanje ngo azogikosora abwira no yanika uzi ibintu bavyumvise neza kandi je narabibona ndiko ndabigisha ntabona kumenga abanyeshuri bose barafise amakuru menshi yo kuvuga kuri ivyo bintu mengo naho batariko barayavuga ukayabona kumenga rimwo cyo numva shaka kubaza wanye gute n'abanyeshuri wawe abanyeshuri harabo bakuruta harabo uruta bon
nibaza yuko tubanye nk'ubuzima bw'umwigisha n'umunyeshuri nta kirenze ico n'ubuzima bw'umwigisha n'umunyeshuri nibigoye kubaza nk'uyunye madamu wowe n'umunyeshuri wawe ugiye kwa bigaho bimeze gute umugore wiwe n'umunyeshuri wawe nibaza yuko asanga yatinga ikintu gikomeye ni gushobora gutandukanya ama relation n'ikibanza kimwe cose ugashobora kuyakadra wewe watanguye uvuga ko nakurongoye mu maririmvye mugabo turi ngaha aye nakarorero iyo turi ngaha ayo mu journaliste nanje wamamagaye kugira ube umbaza canke mu kiganiro ni kuvuga ndi kwa bigabo ndumugenzi imbere yuko ndaraba pare wiwe hama turi mu ishure na madamu wiwe madamu n'umunyeshuri nka umwigisha nibaza yuko ni gutandukanya gusa amakadre umuntu aba ari munsi nonta bigabo navuze madamu wiwe muhiri wiwe bimeze gute muratera inkuru zisanzwe yego cyane ivyo cyo gituma nabikubwiye madamu wiwe ngiwe iwe nkuko nawe noza iwawe canke iki dutera inkuru akatuzimahana akatunezererwa nkuko vyategereza ku mugenzi iyo ive agiye avuye mu nzu wawe madamu ntasigara gutera ama histoire ati aranera amarigere yiwe mu ishuri abafise umuntu w'igikoko cyane ive vyavura rukanga abantu oya sindabakanga tufashanya kugira turere neza ibintu bikomeze kugenda David uza kubura umunyeshuri wa Yves muri no muri group imwe cyako bimeze gute mwimagine ukuntu ameze buzima busanzwe cumwimagine ari umunyeshuri wiwe by the way reka ndaguciremo gato imbere ko dava kwishura Ludovic nawe nyene yiga kwishure nigishako harige duhahurira mugabo ubucuti dufitaniye muri redemption ntibugumaho nkaho umengo dushobore kuvyorosha cane ngo have umuntu asanga ariko arabiza duhuye n'ibiteni sawa umuntu wese aca abandanya ku kazi kiwe yego kandi usanga mufitanye inkuru nyinshi mwobwirana nkaho wonye yego nyinshi tukaba dufitanye na programme wanashaka après ibaze yego nawe niko vyogenda dada jewe binyibukije agakuru kamwe biri bizarre biba bigoye biri bizarre ko nakantu kabaye gasanzwe kandi niva heruka kubinyibutsa ari muri premiere sinzi ntuze yigamo sinibuka yari economique ajya wigaye sadurake yego rero nanje nize scientifique yayigeze rero kumbwira nje kumusigurira chimie wamusiguriye byari bizarre twicaye je sinzi wowe mbwa byari bizarre mu mutibe icyango ndamusigure ngurumva gikigenda gutya atavyumvise bice ni dynamique iri bizarre sana vraiment birago cyo imagine nawe ari karakwigisha yiyumvire usanga uri kuratwenga mwanya wose urumva aje ndiko ndimagine biragoye gushira ayo marimite waba wikanga umuhamagaye cyangwa umubwiye ati oze ndagutumye ku ishuri jewe zoze kwiga nukuri ntavyo nokora ikosa naryo nokora kora ko nosa je nivyo nkunda nkana nk'ivyo uwo mu Ludovic agira je ntavyo noshobora vre ngo nze ngo duhura amance nigira nkamenga nitu ive je ndaku wadna kamenya kezo kuzina ngene ngana inya biri bizarre biragoye bizarre hamace ndaguca nkamenga nyene ntituzina cyangwa nyene professeur n'umunyeshuri oya nivyo kunde mpamvu nashobora murampombye ishure ive yigishako anyway aherutse kugenda umugisha niwe yari president wa Redemption Voice ubuzima bwiwe adahari bumeze gute bwanyu nako bwa groupe adahari Haure nawe yari vice president donc ubutegetsi baragiye bose tutwarirwa hanze ndanakubwiye ko tutanabakuye twabakuye yego murazi rero iyo ubundi iyo umuvyeyi agiye kure agasiga abana bonyene hari abanyaga abana basigara barakora so gasiga ugasanga basigaye bitwara nyene uko bonyene babishaka mwebwe muri responsable sinibaza ko tuvyifatamo neza vraiment kwera deja turi kubikorwa duruka gusohora indirimbo n'indi iraza gusohoka irasohoka vuba so basize abantu nyene bameze neza vraiment turi kugikorwa tuko turakora na cane ko ababanyi bashobora kubona abo bana bakavuga ati wa muvyeyi uyu udahara abana bawe bigenza nk'impene zo muci nimwe muzovuga ati ba bana rero vyaranse ko bakura ariko nibaza ko ubu ivyo muri ko murabona
canke mugiye kubandanya mubona bizokwemeza yuko ari abantu bakuze kandi ikiryoshe ntibaba bari baturi imbere nk'abarongoye abana ariko baba ari abapartenaire nk'abantu dusanzwe dukorana ibikorwa vy'Imana yego bisigura bon narabonye haravutse ishami rindi rya Redemption Voice riri Canada umugambi usanzwe hari avant canke nuko president yagiye hariya ugati sinshobora guma nicaye bana petit frère ni hari nawe nyene Ivan ati reka dushinge undi mugwi ngahaye byarasinye mugisha kwa Redemption Voice. Oya nibaza yuko ico camye mu cifuzo c'umugwi yuko umugwi wogera ahantu kaguka ukagera kure mw'isi ku mugabane w'isi ahantu hatandukanye cari kimwe gisa nk'indoto rero ahubwo turanagishimira Imana ko Imana yakidushoboje byaranyarutse amaze kugenda vyaranyarutse Imana igira inzira zayo n'igihe cayo kandi niyica imenya n'amakanal atandukanye ishobora gukoresha yego hariya rero nabo nyirimwe abakobwa benshi kwa raporo y'ungaho ngaha namumbaza ati none Bernese azaguma ari umukobwa w'ikinege muri groupe canke ni muri yumvira kurokita abandi bakobwa canke ariko hariya nkabonye ari baradomera abahungu nibo benshi kurusha abahungu mwese kugira ngo mu binganye habe equilibre canke n'ama coincidence ozi urazi twebwe imbere yuko mwumva ikintu cyitwa redemption ni vision kanaka iyo uvuze ngo irimo umukobwa umwe natwe twaba tubigize bito cyane umuntu wese yadeha kuri vision dufise no mu redemption uzi nimba uno munsi yumva vision redemption voice undi umushemshen voice uri mu redemption urumva rero kumbure muri redemption hari bisata bitandukanye habajejwe kuririmba nk'ubu Jesse njejwe kuririmba muri redemption niyo mbona umunsi umwe ndiko ndaririmba mugabo sico njejwe muri redemption bigabo afise ivyo ajejwe muri redemption n'ivyo atajejwe muri redemption urumva bigabo ntuzomona ariko yiruka inyuma y'amamedia ntuzomona ariko yiruka mu nzeya mugabo afise uruhara runini cyane turafise abandi atakindi asha muri redemption usanga bariko biyumvira uburyo bw'amapromotion abandi bariko biyumvira uburyo bwo gutegura uburyo dutunganya ivy'amasengesho urumva redemption igikorwa cagutse rero nibaza yuko si Bernice wenyene hari abandi benshi inyuma y'ico gikorwa mbone kurangira hari benshi bari bazi ko hari umukobwa umwe baza ko baca baronkiye ifu rashobora abantu bakumva mvuga shemshen voice nashobora kumuri taura byavuye ifu babwira ahantu byavuye iyo ni inkuru imaze imyaka itari mike ndisiru ko abantu bari bageme kandi babaye muri iyo nkuru nabo ntibayibuka bigeze gutumirwa ahantu kandi aho niho yari yego umuntu rero mu kubahamagara redemption voice caramugoye kuvuga ozi yaciye avuga gute Shemshen voice like the Shemshen voice acha mbona machava ngo badems voice twita badems ngo badems voice mu buryo nibazwa bari karacokoza oya kandi kabivuga ni kujyanye ni hamwe bavuga ngo ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe mugabo iryo zina rishobora abantu bamwebwe urumva canke abantu warihinguje bize maternelle biba bigoye ni indome nyinshi umuntu afatanya anyway abatabizi ku batabizi ko ndazi ko hari igihe usanga abarundi ntitumenyere nca rimwe ari umuntu amenya inkuru vyoroshe igisohoka abandi bakamenya itevye afise indirimbo shasha yitwa imwe ariko kandi je nta kibazo nayifise imbere ko tuca kuri imwe mwasohoye album nashimwe twakoze gano kuri album ya nashimwe ariko ntimwapost indirimbo kuri YouTube kubera iki habaye iki hariko indirimbo zinesta oya ari habwa habura kimwe nayo iyo imwe habaye ikibazo cibihe tugira tuyikorere video Eric na Raoul bari bagiye yego tugira dukore video hama bica biraducanganya hama tuba twinjiye mu yandi ma projet turaraba kuvanga izo projet zibiri bihava bidasigurika vraiment cha turabireka cyane nuko mushaka ko ujyonyene n'abaguze album barayifise
kandi niko ko abantu biga kugura indirimbo yego cyane kuko abantu biga kugura indirimbo uzi aho agura izacu gabiga naho tutagendaye n'abantu basesangura ngo barabe uzaragura Chenda ifise naga mashini rimwe mashini yo ngaha uyifise ko twayiguhaye cyangwa ko wayiguze Yego nuko ndayifise naco uzogura izikurikira Yego nuko ndayifise kandi hari abantu bayiguze benshi kwera je urumva ni bimwe okay iyo ni avantage y'akazi none wumva Anyway shakare mutubwire kuri imwe ni nayo ndirimbo twabonye nko mu mambo mushasha yari yo mwaye yo kushaka kumwerekana canke yaramaze igihe canke ndazi vyagenze gute yamaze igihe mu gatari kinini cyane twakoranye muri c'était hari Noel vya Noel kuri akeza nibaza ko ariho hambere yabonetse mugabo umva vyarahuranye ko twari dufise projet mugabo ntibwari bwa mbere abonetse vraiment mugabo yabaye une occasion yuko aboneka ijwi giwe ryumvikana antwa abantu batari bamuzi bashoboye kumubona no kumva ijwi giwe ukuntu rimeze kandi ari imbere neza cyane vraiment Okay, iyo ndirimbo itangwa haririmba Bernice na RDV. Yeah. Kandi babwire muyiririmbe, oya ntudusabe turirimbe. Kandi urazi gituma utazadusaba turirimbe. Adusabe vyose kiretse. Imana ishimwe kwa bizi. Kandi adusabe vyose kiretse. Imana ishimwe kwa bizi. Nari niko ndavyumvira mugabo muciye musubiza inyuma. Kwere kinene mu vyanze. Nani gwezagire. Kwere ki mu vyanze. Kozi ico tukubwira coco tuzogaruka. Ive basi. Reka cha kiganiro cyo mu ndwiza tuzoce turirimba. Tuzoririmba no bizi. Ibintu birakomeye. Abantu burya ijwi riva ahantu kure. Mu mutwe. Cyane cyane. Fu cyane. Kandi nico gihe bizovana nico gihe nico kintu nyene. Kuririmba bivana n'igihe uzobe wabitunganije ibintu byose uzobe wabitunganije vraiment none se uvuze ko biva mu mutwe bikava mu nda bikava umva vyamvuye ikirere cy'uno munsi ikirere cy'uno munsi biratangaje ingene hakizuba n'imvura mugabo baradumara twamutari mutarimbe abantu baca bashavura ko abantu bakunda banjwi yahe bani bashavura ahubwo ko twamaturirimba mishi yose no musi washaka kutureka ni bon no mu Uganda muraririmba no musi turaganira ariko reka ahubwo bazobanze indirimbo bayirabe babwire batubwirira ndakubashira ngo link muri mu makomanta ndayipinga bwire baze kuja kuyiraba indirimbo nziza ifise na script iyi mwarayumvire ko biraboneka nindi yayumvire ni yawe oya nakubwiye yuko muri redemption akazi karagabuye cyane yumvira ngo umuntu akazi Elvis we yayumviriye ninde yayumviriye turafise muri team dukorana ari witwa Chelsea yakoranye dusanzwe turi muri redemption yakoranye na Landry SP nibo biyumviriye script barayitunganya yego hama abandi babaye aba executant bazi role bazikina kujya nyene baba bazisabwe mukurekine batuwe ijya script yakujyanye ndiko afite ko ndiyumvira amajambo y'indirimbo mwakoze script y'akazi surtout muga ku bantu baciriritse cyane ubu bwabuzi buciriritse ko RDV yari mu babita gute umuvande Bernice yari umutayeri wari umukiwe umukomvaye oya komvaye ni Ludovic ni ugera wari je nari hari umuntu yambwiye acagira kana dusiguriza ngo nagenda ndabahereza ubutumwa nibyo ama wewe nera mu mekanisi ari umumekanisi bikubereye na gato Zakari nawe yari mu motari yego Zakari biramubereye naenda kene kwiyumvira wabwiye ko no mu mekanisi ninde yibabwiye erega bigabana uko batabizi urabona bigabana bagiye mu buyenzi erega bigabana ngo kubera kije bangize umekanisi ngo ntihacimvire gituma bamugize umekanisi niyo ziba amaboko yiwe reka tubandaye ikiganiro twari tugeze urumva nabonye iyo biherera ndagutera inkuru iyo biherera nabonye turabandanya turi babi reka ndagutera inkuru hari abantu bahora bavuga ngo
nigeze kumva umuntu ariko yavuga ubutumwa mu Giswahili ngo Yesu alikuwa mwambamba ngo mwembamba urumva kivuga gutyo aho Yesu nakumara amazi yakivuze uko nyene hamara gikosora urumva ngo mwambamba ngo mwembamba hama caciye kiba nigiki cana ciye niyumvira nigute umwana wo mubaji yoba mwembamba kweli imyaka 30 baza nshobora kuba mwembamba kubaza urumva ico arico kandi udakoresha amamashini bien sûr urumva rero urumva byaba bigoye gushiramo Davi ngo bari mekanise bigabo ngaho oye urumva abona kibira kubereye undi muntu yaraberewe ni kandi hari kinyeneza ashaka kuba yarahushije tubandanye umusovera wanyu hari yanjye niwe wabwira ubutumwa nabashiriye ubutumwa bose ko ndabaha mape kwari kibatoyewe ntavyo nzi nukuri babitiye oya umwe wese baramubwiye wewe uzakugira iki wewe uzakugira iki uzakugira iki nigeze mubaza yifati ranje ngo kuri kijo wanyu wangize bageze sovera Sirandre yatora nakubwiye ko dufise muri team abandi Chelsea cyane cyane bivanye n'ingene umwe wese ico tumwiteze ko muri uwo mwanya tukaraba n'uburyo agishoboye niho dushobora guhahora bivanye n'umwe wese muga ntivyo nagutangaza ejo mu bikurikira ubonye bigabo yacitse uwundi muntu akaba ari umusovera canke namucangira script imwe ndabujije oya nakarorero okay ni indirimbo imaze igihe kingana gitoya nga kitari gitoya cyane ugimugiranije ukuntu indirimbo zarabwa zanyu mu myaka iheze n'ubu unye haro difference imeze gute est-ce que vyaragabanutse vyaraduze canke si heza bon umurindi ni mwiza umurindi turiko ni mwiza mugabo binasubiriye twashaka kurushirizaho turifuza kurenzaho mugabo turavye umurindi turiko bivanye n'ibintu vyinshi harimo amaparametre atari make bivanye n'ingene abantu basanzwe bakoresha internet ngaha mu gihugu cacu no kuri intambwe turiko simbi mugabo seho twifuza kuba twifuza yuko muri kazoza twogera kure cyane mu bijanye no gukoresha ubuno buhinga bwa internet bon en fait ukuntu redemption izwi canke ukuntu na reputation ifise sha jembo rumengo ntibabaraba nkuko bari sanse kubaraba ntimukurikirana nkuko mwarasanze gukurikirana ntabyo mubona canke nyene mubona nyene ariko bisanse kumera ahubwo ndana gukompleta nongera ko ahubwo abantu mbona batanakoresha internet nkuko bari bakwiye kwikoresha niyo abantu bayikoresheje benshi ntibihutira kuraba ivyo bategerezwa kuraba benshi bayikoresha kuri WhatsApp kumbure hari n'abandi bayikoresha kuri Facebook mugabo ndavye taux de pénétration dufise uno munsi si nyinshi cyane kuri internet bivanye n'abakunzi bacu dufise abakunzi ni benshi cyane bon mvuge ko ari ivyo nivyo atari ivyo kubera ko abantu bakoresha internet ngaha ni bake ngerangije indirimbo yanyu basha mwufite izina rinini ngaha mu Burundi muri gospel ifise 30,000 views mu kwezi kumwe ngerangije kuraba ama views y'abarundi ngabari ngaba kurikirana ibintu byo kuri internet 30,000 redemption nashaka kuronka kuzironka meme no mu musi cyangwa mu minsi ibiri ariko kubera iki bifatikiye kine kugira abantu baraba indirimbo zanyu est-ce que nikora ko maybe mufata igihe kini cyo gushaka cyo gusorerwa cyangwa nikora ko ngira maybe bavuga ati gospel cyari hasi si cyo kimwe na kera kuko kera hari amaradiyo cyane usanga ndimo zimenyekana ku maradiyo mugabo kenshi ni na ma YouTube ma réseaux sociaux sinzi mubona ngire ari bi normal je trouve que c'est normal ni biri normal gusa je ikintu nibaza défi d'office niyo ni présence ku ma réseaux sociaux ni présence ya genre kuhaba kuposta régulièrement genre aba fan muka interagissa nyene bakabona kuri umuntu hari uguma updatinga nyene genre ntuzimire ngumara igihe hamucuzana indirimbo and then witege yuko je nibaza yuko mwumva ko ari ivyo n'ama réseaux sociaux qu'on akora ama algorithme yayo plus uposta
plus abantu biyongera plus kandi iba actif na konti yawe ibintu vyawe barabipropose abantu ku mamure yabo cane plus uguma ubigira mugabo wazimiye turashaka no guposta ikintu ndi sur baya followers bacu akaba ari abantu benshi bataza kubona iyo post kubera duposta gake bivaye na algorithme kunikora donc turafise iyo défi vraiment ino kandi iri generalize kwa jeu mu ba artiste cyangwa mu biki ino mu Burundi yo gukoresha ama réseaux sociaux nkuko vya bikwiye gukora kugira umaximize visibility nyene y'ibintu vya warubizi ivyo ego ico ndakizi yuko ni ikintu tudashobora kuneglija cane mu byo tuyakoresha ayo ma réseaux sociaux mugabo uyu muziki twe dukora ni gospel no muziki cyane cyane wo mwisengero ugiye kuraba rero abantu bo mwisengero ni bategereza kuba bambere bawuhurumbira imbere yuko no kuna amasengero ari menshi ego ugacuraba amasengero uhereye kuri Pentecote usanga ari bihumbi vy'abantu vyinshi cyane waja muri Anglican ugasanga haruzuye cyane gose waja Vivante Bon Berger n'izindi zose izi eglise zose ongera ko n'abataja gusenga mugabo bakunda n'abatagenda gusenga bakunda utwo turirimba vyategerezwa gusha bitanga ntuzeya vyategerezwa kuzana impact kuri ivyo bintu byose n'indirimbo zirabwe ariko uza gusanga abo bantu bose bakwiye gusubira mugabo ivyo byose bijya n'umugambo utari muto gukoresha ama réseaux sociaux kuko iyo aba abantu bo mwisengero bwabo fata bigabo eglise asengeramwo Davia asengeramwo Jebion asengeramwo umunsi d'abord ico nogira boshobora kugikurikira bakakiraba canke bakagiposting deja vyo bari ibintu binini cyane yora ba miliyoni wana shino barakoresha ama réseaux sociaux barakoresha mugabo ntibitaho kwiyumvira ko bikenewe ko baza kora ibintu vyanyu bikenewe ko baza kumva indirimbo zanyu kandi cyo si kibazo cha redemption nivyo Dava heje kuvuga ni kibazo kiri generalize aho ucubibona ugiye kuraba twebwe wavuze ego 30,000 afite ikibazo ni bibiri ikibazo wanyu kirahari nkuko yabivuze ko amakonti mu yakoresha ikibazo kindi kiri kuri abantu bari sanse gukurikirana ibintu vyanyu mugabo batabikurikirana urumva mu cyo gihe mwege murashaka gukizisha ikibazo cyanyu amagasigara ikibazo cyabariya kumvisha ko birakeneye ko basupporting imindiri ko muzimba n'ubutumwa butanga gutuma bakeneye ko babumvira cyangwa bababwakira birakeneye biraryoshe iyo uri kurakorera umuntu akorera ko ivyo uri kurakora arabibona arabikunda ariko mu gihe bamadahari murabaca intege kandi mwaye sanse kubatera intege nk'abakozi b'Imana nk'abantu mukunda ibikorwa by'Imana rero abantu barundi ni hatari ndiko ndibuka ko akenshi usanga bariko baraposta indirimbo z'abanyarwanda basinziraga abadokasi nimba bamosha muri suru murabizi ko basuye indirimbo za Redemption Voice kubera iki muri ko muraposta cyane vyo hanze kusha vy'iwanyu ni ya problem y'abandi badakunda ibikorwa by'iwabo ngirango kandi iyo ntayo twoshobora kubakuramo biragoye ni ikintu dushobora kuvuga ubunyene kikazokunda muri 2023 mugani tuzohagarika aho kivuga iyo bica hose ngahari abaririmbyi kandi babizi babikora neza gusa icyo twokora ni kimwe no kubandanya dukora hama kubikunda bazobikunda ni buke uko nabandi muribuka ko mu myaka yahera bumviriza ivy'iwacu gusa mugabo ubu bagiye hamwe bagakora bakaronka ivy'iwabo byinshi haje gikenewe no kugira ico wumviriza plus ivyo wumviriza by'iwanyu bizoba byinshi uzokwisanga atabundi buryo ufise utegerezwa kuvyumviriza plus biba byinshi ni mwebwe nitwe gose hama ico zibiga bavuze kiri ni ikintu gikomeye burya content izi ndirimbo umunsi gospel yo mu Burundi yoba yasohoye indirimbo 60 ku mwaka n'akarorero hama nk'umuti tugakora indirimbo nziza ibikorwa vyiza murakomafika ku ngufu siko ntaho mubihungira umuti suwo kwataka ivyabari yabavuzwa cyane ahubwo umuti no kuraba twebwe ico tuma tuvuzwa siko urumva kugira ntiduhave dusanga turiko tugira ikibazo mu buryo tugwana iyo ntambara tutari ntidukore kugira dukore kandi yagikintu kibishe abantu nabo batabikubwira urabona ko caba bihiye
ntibabikubwira mugabo urabona yuko byabishe ibi bintu uri kurakora ni byinshi mbwa bibishe kandi ntavyo bakubwira mugabo wowe uravye ibiharuro ukaraba ingene nawe utokumviriza abantu ibiharuro birashobora kwereka ati ikintu kirabishe n'igihe hasohoka indirimbo ukavuga ati iyi ndirimbo vraiment yaryoheye abantu ukabona yuko abantu yabaryoheye barashaka kumenya amakuru yayo barashaka kumenya iki bakabazanya mugabo rero n'igihe usohora akaririmbo ukabona karenganye mu zindi nyinshi gusa ikindi kintu dukeneye nka industry ya gospel adavyita industry ko sigaye numva ariko bavyita yego je muri gospel harakenewe kwanza ikintu gikomeye ca mbere turakeneye calendrier ivyo dukora ivyo dukora bije ku rutonde ryari nabonye hasohotse indirimbo za gospel zishika 10 mu ndwi imwe sanzwe n'amakosa ni mwanya wo kumviriza zose neza ico kimaze kujaho tukamenya ingene dukora tugakomunika tukavugana nantre abaririmbyi abarundi barakunda imana abarundi barakunda uturimbo tw'imana turyoshe tubaruhura bo biryohererwa gusa natwebwe hari akajagari dukwiye gukuraho vraiment akajagari dukwiye gukura tugakora ibikorwa twabibaha mu rutonde bipanze neza ndabizi bazobikunda vraiment bizocamo sesware sha oya Jesse ndabiheba ariko nayiha nabandi ya urazi n'abatari mu bya gospel bari mu indirimbo zindi z'ubutumwa bwiza je ndazita z'ubutumwa bwiza ko ni nziza nazo nyene nabo nyene bibaye mu rutonde nukuri ntihazogira ucika intege ibi bintu bizojya kuko je ico nizera cambere abarundi barafise ingabire ico singekeranya abarundi n'abantu b'ingabire abarundi ndibuka 2015 benshi abamizisya benshi bagiye mu Rwanda nari twari dusikibazo twese twarakunda ucibaza tuzosubira kuronka abantu bavuze ivyuma kweli mugabo buraja mu makaraoke ngaye bujumbura cyaho kumva ariko baradeshifra indirimbo kumva ariko bavuze indirimbo ibintu bitabaho birami cizera numva umengo turashaka kuronka indi generation ivuze uyu muziki nuko uyu muziki mu gihugu uhari kandi utazovaho uyu muziki uzokwama hama bategerezwa kuzowukunda kuko ubonye abantu nka Big Fizzo amaze imyaka 20 ntacika intege ubu ariko kubita amaturne muri Europe ni cizere ciza n'abandi ntibabihebe nibabandanye Sinshaka kumenya ikintu gituma mwama muhagaze imyaka yose imaze harageze igihe muramara igihe mudasohora muragaruka n'ubu muracariko murakora même si harabagiye ni kihe kintu gituma mubandanya muhagaze mudacika intege yavuze ngo nugutimba mugabo je ikintu novuga Imana irabifisemo uruhara ije ico kintu ndashobora kucemeza yuko Imana yagwaniye kino gikorwa yagwaniye no mu gihe peut-être twebwe dushobora kuba twaracitse intege cyangwa kumva ati ewa tubigire gute mugabo ukabona birasubiye bikavyuka hamwe ubona ati mve jewe ariko ubwanje nari guhagarika canke byari simbona tuje he dakurikira iki mugabo ukabona birasubiye biraduga so ico kibazo vraiment ni kirakomeye kwera bakunda kutibaza kwera imigwi ntiramba vraiment amagroupe ntaramba mugabo natwe ngira ntizora tuvyibuka usuri ukicaro kiyumvira imyaka iheze usanga ari myinshi abantu byagenze gute ntibisigura ko vyamye ko byose byaba ari umve hoze nyene biguma bimeze neza no haraciyemo ibihe bitoroshe mugabo hose ukaguma bisubira bivyuka kabati ibi bintu bya vresi nguvu zacu vraiment nta giharuro kirimwo na sinzi iyo kote ico kintu no kivuga vraiment sinzi abandi ko hari ikindi ego kuco waruvuze yozi je nibaza ko ari itandukaniro kubaho kugira ukore no gukora kubera uriho sinzi kuvyumva Iva tangiza ibintu vya vyogora sinzi kuvyumva twashitse mw'ishuri twashitse urumva twebwe nka redemption urumva ndakubwiye ntidukora kugira tube redemption ntituriko dukora kugira twubaka izina ry'umuntu mugabo kubera turi umugwi turakora ibi bintu bifise umuntu yabitanguje atari twebwe kandi uwo oye twe niwe tugirira confiance ngerageje complete David ijambo ry'Imana ryo riri clear rivuga ngo uwatangurira igikorwa muri mwebwe ni wazogisoze
kugisozera kwiwe ntitumushiriraho kalendere y'igihe azogisozera niwe amenya ryari gitegereza kuzoherera simvuze ngo redemption muzogwa muyibona uko ico nico nicifuzo twogira uno munsi mugabo nyenevyo ari buhoraho dukorera muri zino ndirimbo zacu dutangaza igihe cose niwe amenya igihe bikwiye gukorera n'amanda y'uyu mugwi yawuhaye n'amanda Imana yaduhaye ivyo utegerezwa gukora mu gihe kanaka ko je nemera ko umuntu wese hari ibintu ategerezwa gukora mu gihe kanaka kandi iyo bikurengananye naho nyene ni kibazo okay afite nini aza hari gihe ubona abantu bavuga ati abantu bazokoma bahari bazokugira bavaho mugabo yive anyukuriye amazi barashobora gusanga mu myaka 10 cyangwa itazobihari urazi gazi hari imigwi myinshi yabikora neza kandi no munsi itariho kandi tubabona bariho mugabo ntitubabona nk'umugwi kandi iyo umuntu asamaye ku gihe ciwe cyo gukora ibintu iyo ni ngorane ikomeye cyane simapveja mu vya motivation ngira ikibazo kandi akibaza mwese Davi nk'umusi atazohakiriho redemption voice oui bose baza bakiriho raho uzobukiriho nike kintu uzoyikumburira cyangwa uzokumburira umugwi nk'umuntu yayibaye mu myaka myinshi redemption voice of it ni novuga no mu kindi kintu cotuma garutse kuri iki kibazo giheze Jean tugumana canke ibiki aba batipe tuzinanye kuva kera urumva twamenyanye kuva kera duhora tucishura no mu gihe batubajije kubera iki tutarokritanga ibiki nta na rimwe haba recruitment nta na rimwe haba ngo musanga gusanga harimo yidumbukijemo yidumbukizamo kandi ari hafi yarasanzwe ari hafi aba yarasanzwe ari hafi donc hariho ikintu ca turazinanye c'ubugenzi c'abantu twahurira kwirigara tugatera inkuru hari akantu bariko baracokoza ngaha buza agapoisson ngaha bose baca batwenga ni ibintu vyabaye hazimya nutoka urumva mugabo ngomvye kuvuga twese twari dusanzwe tuzinanye twatangiye turi muri eglise imwe avyumva twatangiye turi muri eglise imwe donc iyo tubonanye ni ibintu biba biryoshe twicaye ahantu hamwe twese biba biryoshe turashobora nk'ubu kandi ibintu vyarahindutse vraiment naho mwavuze ati hari igihe bizohinduka n'ubu naho tukiri kumwe vyarahindutse ava twaboneka turi twese mugabo ubunya uronka ewa urumva ava tugiye mu kiganiro twara turi twese abantu tukiri mu masegondere n'ama university twaboneka twese mugabo ubu bimeze gutya anye so iyo duhuye twese turumva ko twari dukumburanye turatera inkwa biba bintu biryoshe cyane yego vraiment donc no kumbura ico ubwo bugenzi ubwo kubana ahubwo peut-être ngira ntikizonavaho ngira naho umugwi wahagarika ngira aco ngira kizoguma kiretse nitwabaye papier mu bihugu bitandukanye naho nyene birakunda Yves bon aba bantu n'abantu twasangiye ubuto ndagwa karorero buri umuntu mwasangiye ubuto Imana bagiriye ubuntu mugakura mukiri kumwe ntuba ukimukunda hari gihe abagenzi ku myaka tugezeko umuntu aba oblige kwifatanya n'abantu kubw'ibintu kanaka hama kenshi biroshe ko dushoka tubona ivyiza vyabo bantu mukaguma mugendana urantorera ivyo unyereka nk'umugenzi kuri wewe ariko aba bantu tuzinaye mu vyiza vyinshi tuzinaye mu bibi vyinshi uyu je twaratanguranye ishuri dutangura twene twize maternelle biga twari kubikura nayo twize vraiment twe twize gardien nabwo n'ubuntu kameme ico gihe kuri poroto kuri poroto niwe niza kanje niganya Yves urumva rero ndaguha akarorero uyu ndamuzi kuva kera murashobora kwibaza ko iyo turi kumwe tuba turiko tuvuga redemption redemption ni chapitre imwe twibutsa ati katwugururiye nayo ndi delege muri gardien ari delege yarabangamira yakubita nazubiriye vyahere yari delege gardien kandi abatera inkuru vyahere ivyo nkuru nigenewe muga vyahereye haje ari delege kandi yarakubita abakobwa gose yarabakubita navye nari delege muri vyahereye aho sinasubiye kuba delege urumva delege Imana yari yabibonye iyo ariko tugeramira gose ivereke ivyo afashe yarikuye inkoni vraiment agakubita abandi banyeshuri no sinari delege mugabo urumva rero nakunda kubwira aba bantu twasangiye ubuto
ku buryo jewe nshitse iwabo bigabo canke kwa ba Davi mama we warazi ko afise devoir yo kungaburira nkuko agaburira Davi n'ubu twarongoye badufata nk'abana nkuko nabo bose bacika abana muhiri wacu urumva abo bantu twasangiye kahise dusangiye kubu nakaduza turagasangiye ko n'ubugingo budashira tuzoburagwa na turi kumwe abanyene kandi iyo tutwa turiko turaririmba umunsi mwobona jewe ntako ndakora bino bintu cyane ntako kumwe n'aba redemption ivyo sigura ko ubucuti bwacu bwaba bwabaye berize wapi kuko icyo dusangiye kirarenze ibi hariho ikintu kiri solide kirenze ibi urumva abantu rero n'ubutunzi ndabikubwiye n'ubutunzi vraiment iyi groupe n'ubutunzi kandi baba bari nuba bari hanze ndakubwira ntubona kutari kumwe mugabo niwumve ngo ni birebire je bambonye kuva kera yuko kuva niga gardien biga byashatse ariko ntibigutwenze ntibigutwengeje urabitwenze ngo ntibigutwengeje urabitwenze urabitwenze ivyo wari umuyuwaye wanashaka je nari ntekereje mugabo arabona kazoza yo gatuma umwana reka ndabireke abantu bajavuga ngo ndiyishima orke n'ibintu kuri poroto epe quartier de ibyo ntabyo bazi kuri poroto abazi baca bahamenya urazi je kuri ico kibazo cyambere nizera ko redemption tazova Zakari niwe waracokoza ingene tuzora turimba turabatama dufite imyaka 70 n'ingahe nizera ko kitazovaho umuguzo kwamaho kuko inkuru twahawe izovaho dupfuye twahawe kuvuga Kristo kwamamaza ukuzuka kwiwe kubwira benshi bamwakira nizera ko tuzokwama hama naho coba kidahari ndipfuriza umuntu wese turi kumwe ko inkuru yo bimwe Kristo agira neza yaragupfiriye yarakuzukiye umwakiriro nk'ubuzima budashira ko bose iyo nkuru bo yamana mu kanwa kabo hama je cyo no kumbura mu mugwi tutahari n'ubu nkumbura kwera vraiment ubuzima buradutwara turagenda je nk'ubusi no kubesha iyo duhari twese ndakunda Zakari vraiment Zakari ni probleme pongo ni probleme pongo mutegure mape y'amasaha 2 mugabe iryohe arashobora kubaryohereza akaba amasaha 8 n'umuhinga arazi araryosha inkuru aratuma umwanya uba mwiza hama hariyo n'undi Eric mugishika ibintu byose bazi ingene biza gukorwa aba yabipanze nta stress abashaka byose bazi ingene bimeze David nta ngorana dutera Herve nawe aba yakubaganye twagize ikibazo muga byaciye mu yabikoze neza umwe wese arafise akantu kiwe keza kabiryosha gatuma umugwi uryoha tora tugira ama appel video twese tukavugana biba biryoshe n'ibintu Imana ishimwe ko uyu mwaka tuzosubira kubonana naho ntazi igihugu tuzohurira turacyaciyumvira nidusi kibazo shingene tubigira twiyumvi idusi kibazo cy'igihugu ko turiyumvira kuri leta azwini ntihagire n'umwe yumva tugiye Swede rero ikazoshavura ko ari Canada dushadurire rero mu gihugu batarimwe bose cyane muri Kongo ngaha ushaka nawe kuza ari benshi bareka tujane oya ikirisuru bidakunze tutagihurije ko bazoza tutagice baza okay nta kuntu mwonsha aho mwovyungukiramo urimo deja je ndimo je uko nabibonye uri avyumvise mutabonye ndimwo Radofe kandi rero ibintu muvugiye ngana umbwiye nta oya urimo cyane anyway nibaza ko abantu baryoherwa barabona deja n'ubucuti bwanyu ko bumeze abana baza bakatubasengera ntigira mu bwizo kwameho kuko uko muje muzana indi nkuru iryoshe kumva ifasha imitima nibaza ko rero Imana izoshaka kubafasha kugira mushoye kwama muhari kugira mushoye kwandanya mudufasha bon sinzi genda bamwanyere mu gice mubwiye abantu je nakunda babaza mugashaka mu gice mubwiye abantu bakurikira cyangwa abantu bakunda indirimbo za gospel bakunda indirimbo z'Imana cyangwa ubutumwa bwiza niba hari message particulier mushaka kubaha umwanya wanyu murakoze ico no babwira no d'abord kubashimira kubakengurukira uburyo mudahengeshanya kudushigikira mu bikorwa vyacu vya minsi yose haba mu kuraba indirimbo no kumuzacu no mu kuzisangiza abandi nkacangira ko ndanabatumirira kubandanya kino igikorwa si cacu igikorwa si ca redemption igikorwa catangujwe n'umwami Yesu hamara kidusigira twese umwe wese ahaherereye tubandanye Yesu yararirimba no Yesu ntiyaririmba Yesu yatangaza ubutumwa bwiza niyo mission yiwe
rero natwe dushobora kubishira mu ndirimbo, dushobora kubishira muri slam, dushobora kubishira mu chese muri iyo ntumbero nyene. Rero nico gituma ndabatumirira kubandanya mukurikira ibikorwa vyacu no kubisangiza benshi bashoboka, benshi bashoboka. Muzoba mukoze igikorwa kingana n'umwe wese icazoba yakoze hagati muri twebwe. Eko hama turabakunda vraiment, muradutera intege cyane, turabakunda cyane. Havuga manager wenyene. Okay, jena nico novuga yashimiye abantu batwitayeho imyaka 15 turirimba dukora ibiteramo mutwitaba ni ikintu gikomeye. Umunsi twotegura igiteramo tukiterama naca tukikorana vyo babibishe nga merci ko mutuba hafi, ama message mutwandikira, ama commentaire yanyu ni meza turakunda, araduha ingufu zo kubandanya. Muga shimire n'abamenyesha makuru antuka ingene twatanguye ntivyari vyoroshe nk'ubu, murabizi yuko ni twe twibwirira abantu umuntu ku muntu iki mugabo mwebwe murashobora kudufasha. Merci kuri TV turiko n'izindi nyinshi zidufasha ebana, merci sana. Ama je message ndobabwirije n'umugwi wacu ni kandi ntashobora kwirengagiza kuvuga ni igihe kiriko kiragenda, imyaka iri kiragenda, Yesu araje. Utaramumenya amwakira, Yesu araje vuba aragaruka, mwakira inkuru nziza y'ubutumwa bwiza, Kristo ari mu nzira, tuzobane mu gikorane kidahera cyo mu ijuru. Imana ibahezaga. Amen. Amina. Nanje ico noshimana jewe mugabo ko abandi bamaze kubikora, reka mvuge ati abantu batwumviriza canke bumviriza indirimbo canke badushigikira, ikirengeye guhezagirwa n'indirimbo. Ufite iyo wumvirije umuntu urashobora guhezagirwa n'ikintu avuze, mugabo ikirengeye ico twebwe twagiriye ubuntu bw'uko twashoboye kumenya ingabire yacu, hama dushobora no kumenya uko tuyikoresha kugira duheshe icubahiro Imana. Alors rero mukura umuntu ariko arakorera mu ngabire, ndabipfuriza ko nabo bomenya icyo Imana yabashizemo, bikabaha umwete canke ingoga zo kugikoresha nabo, donc babibone nk'icitegerezo canke nk'akarorero ko kwaplika kugira ngo nabo bashobore kuvyaplika mu buzima bwabo. Ko hari gihe abantu baguma muri ukamengo hariho abantu babigenewe n'abandi bari inyuma, mugana abantu benshi, umuntu wese Imana arafise ikintu Imana yamushizemo, kandi isi yose ikeneye abantu muri kumwe, bakeneye abagukikuje, bakeneye. So nico nipfurije umuntu vraiment adukurikirana canke adushigikira yuko nawe yohaguruka agakoresha icyo Imana yamushizemo. Amina. Duhejeje neza, naho twatanguye neza. Reka ndabashimira nanje ko mwanyitavye. Abana bantu ntibyoroshe kubaronka, ariko mwashoye kutwitaba, mwatuganiriza, mutubwira byinshi kuri mwebwe. Hari byinshi twamenye twari tubuze ko nkuru yabaye derege muri madamidengo gatera ko twari tuzi. Twageze fa tunabimenye. Muga twabimenye. Reka nshimire abantu bose bavye kino kiganiro, mugabo na cyane ndabasaba gushigikira abaririmbyi bacu mu gihe mubona babishoboye, babikwiriye, ni mubashigikire. Aba bantu n'abaririmbyi beza, ndababwiye mwe abantu mwe n'abaririmbyi beza, je ntibigera ntadiri nimwe yabo ndumva itaryoshe cyangwa itarimwe message ishaka gufasha umuntu wese wese. Ndamwashigikire, murabe, mubwire subscribe kuri konte yabo, kuri bafitanye na Instagram, bafitanye niya Redemption ya Canada, n'izibiri zitandukanye, muzi following zose kugira nabo nyine bashobora gusohora indirimbo muze mu bimenye. Fadusha kuri konte yanyu ya YouTube cyangwa nabo nyine bazakire yindi iganyene. Mubashigikire mw'abantu, mubashigikire, ndabingize mubashigikire, kuko je birambabaza iyo mbonye igikwa kiza kitariko kirashigikirwa kandi cyari gikwiye gushigikirwa. Kandi mubashigikire, hama twe turabakunda gose, murabizi. Nakumane mudushigikira mu byo mushoboye, mu gukora ama partage, tuba dukeneye ko ama message cyo gukora abantu benshi, cyo gushikira abantu benshi, rangi vyavuzwe bishikire benshi. Rero merci à vous, on vous aime beaucoup. Naho buta, bye bye. Siren Vibes TV.